Igihugu kiragwanirwa, igihugu ntigitorwa mw'ibarabara. Igihugu cawe nico gihugu conyene kitazoguha umugongo. Uko igihugu gipangwa, harabaho abakora ku bijanye n'umutekano wo kugicungera, harabaho abajejwe gucungera umutekano w'abantu n'ibintu vyabo, harabaho kandi n'abantu mu gihugu bajejwe gukinga mu kubonera kure ibibi bishobora gushikira igihugu. Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese mudukurikirana kuri Isomo TV. Igihugu kiragwanirwa, igihugu ntigitorwa mw'ibarabara. Igihugu cawe nico gihugu conyene kitazoguha umugongo. Uko igihugu gipangwa, harabaho abakora ku bijanye n'umutekano wo kugicungera, harabaho abajejwe gucungera umutekano w'abantu n'ibintu vyabo, harabaho kandi n'abantu mu gihugu bajejwe gukinga mu kubonera kure ibibi bishobora gushikira igihugu. Uyu munsi ikinyamakuru canyu Isomo gishaka kuvuga ku rundi ruhande rw'abagwana bakoresheje imbuga nyagiro canke imbuga ngurukana bumenyi. Mbe mwari muzi ko intambara ya communication ko iri muri zine zihambaye cane igihugu canke abansi b'ibihugu bakoresha mu bijanye no gusambura ubutegetsi, gucanishamwo abantu n'inzego, ndetse abandi bakanazikoresha mu ntambara iyo bashaka guhuvya ukuri. Ikinyamakuru Isomo kirabaha kikongera kikabashikiriza intwari zidahengeshanya mu kurwanira igihugu, haba ku murango canke mw'ijoro. Hari abakoresha Facebook, abandi urubuga X rumwe bita Twitter, abandi bageze aho bakoresha amashene ya YouTube. Abo bose banka kurengana batavuze, maze bakumva ko bakwiye kwandika, gutanga ukuri, kurwanira igihugu cabo. Nubona umuntu ariko atuka so canke mama wawe maze ukanoma, uze umenye ko warozwe. Nta mpamvu n'imwe so womushira ku karubanda nawe ugahora, motifu ngo ufise ivyo ukingira, motifu ngo ufise akazi, motifu ngo ntubirekuriwe, kuko utokoresha ayandi mazina maze ukagwanira igihugu cawe mama we nimba ugikunda. Ntivyumvikana ko umwasi adusumvya visibility. None iyo telefone canke iyo mashini ufise ikumariye iki? Suzuma ivyo wandika, ntirirenga utavuze iciza cabereye aho uri, shigikira ibikorwa bikorerwa aho uri, maze twihe umwanya tubikore twese hamwe, umwasi azotsindwa. Ntitworangiza tudashimiye bimwe vy'umwihariko Freri uyagwanira ku rubuga rwa YouTube aho yitwa Freri Podcast TV, aho twoshimira Nerinat Muzi ku rubuga rwa X Twitter aho yitanga atiziganya mu gushiraho amaspaces abantu bayagirako bavuga ivyiza vyo mu gihugu cacu. Twoshimira bimwe bikomeye abatarya umunwa canke ngo binyegeze nka Emetieri, Simbizi wa Semavumba, Shaka Louis Fabrice, Joseph Nkurunziza, Jacques Coyitungiye, Clovis, Miburo Renova, Agrogi Pablo Aimable. Ikinyamakuru canyu Isomo kirakurikirana cane ibivugwa n'umuhinga akomeye w'umusaza wo mu Rwanda yitwa Barapfinda na Kofi. Nubwo yazize ko avuze ukuri ubu akaba yaraburiwe irengero. Aba n'abandi bashigikiye urubuga bubahwe kandi tubagumiza ku mutima. Inyuma y'uyu mugwi harakurikira abasatirizi bakomeye mu ndimi zitandukanye, maze bamwe bashikiriza ivyiza vy'igihugu cacu batarya umunwa kandi batigera barengana imbere y'umwasi, mbere bakanamuhinyuza. Aho nitworengana tutavuze Nganji Ntare, Burundi Insight, Patriote Desa 57, Kagenda, Mutanyinyigwa, Inarunyonga, Yive. Hari n'abandi tutashoboye kwandika bitanga. Ariko ikinyamakuru canyu Isomo kirabatumira mwese ko mutorengana aho mwasi yicaye ku gatebe, ariko yambika ibara indongozi zacu, igihugu cacu, canke ngo basuzugura intambwe igihugu cacu kimaze gutera, hanyuma ngo ubibone uhore. Iyi ntambwe irakomeye, twongera tunashikiriza ko buri mwaka tuzohora dushimira abakoze neza ku mbuga ngurukana bumenyi, maze tuze turashira habona abitanze batiziganya. Vuba naho tugiye gushira habona Inyanka Burundi n'imbuga zabo. Murakoze.